Imana ihabwe icubahiro. Imana ihezekira abaririmbyi cyane gose baduhesheje umugisha. Amen. Namwe turabashimiye kuba mwashoboye kuba mu nzu y'Imana. Turi mu bihe bitoroshe ariko nashaka kubahumuriza ni mwisi hose. Gusa ivyo ducamwo ntibisa. Kuko ni nka kujya wombaza intambara zanje nozikubwira ugatangara ko ndazirimo nawe ugasanga uri mu ntambara ugatangara ko zirimo ugasanga twese turi mu ntambara ariko ntizisa. Burya mwisi yose ishengero rikorera hamwe mu buryo bumwe canke ubundi. Rero kuba uno munsi washoboye kuba mu nzu y'Imana uri umwe mu bahizi Imana yibikiye. Imana ishimwe cyane kuko hariho byinshi byatuma udashobora kuba mu nzu y'Imana tutari bugarukeho. Igihe nariko ndaza gusenga hari umuntu yantelefone se wa hano arambwira ati pastor ishengero hano rirageramiwe. Ndambwira nti ishengero hiyo rirageramiwe ariko na hano umwasi ahindura isura. Umwasi ni wa mwasi nyene aza arahindura isura bivanye n'ahari. Hamwe ahindura isura ariko arikagwanya ubwoko bw'Imana ishengero n'abantu b'Imana. Ahandi agahindura isura ariko ni wa wundi nyene icamuzanye ni kwiba kwica no gutikiza. Niyo mpamvu ngire mbasabe uhereye ku giti cawe urugo rwawe we n'inzu yawe n'ishengero rya Bond Life Church na bene so muza murahura nubwo mutaba musengera hamwe mube maso. Imana ishimwe cyane mukomeze gushikama mu mwami. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe cy'intwari, iki ni igihe c'abahitsi kandi abazi Imana yabo nibo bazoshikama. Rero ndashimara kubabona mungana gutya kubwanje mbona ari miracle kandi icubahiro kibica Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Nongera kubibutsa yuko ku munsi wa mbere azoba ari itariki 28 tuzoba twinjiye mu minsi 40 y'amasengesho kandi ni minsi 40 y'amasengesho yo gusengera imiryango. Imana ishimwe cyane. Ushobora n'amasengesho yo gusenga twisonzesheje ariko kubw'impamvu kanaka umuntu wese afise cyane cyane impamvu zo mu buryo bw'umubiri hari igihe bisabwa hari igihe wisanga utari buyakore ariko ngusabe twifatikanye hamwe. Imana ishimwe cyane. Duhuze umutima n'inama twese tube muri aya masengesho. Haleluya. Uko uzoshobozwa n'Imana kuyabamwo. Tuzotangura ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere tuzoba turi hano dusenga. Ku munsi wa kabiri tuzoba turi mu maselule. Ku munsi wa gatatu tuzogaruka amasane yandi nyene 18h tuzora tugwana 18h30 tube turangije bidashobotse turenzeho gato. Ku munsi wa kane tube turi hano. Ku munsi wa gatanu tube turi hano. Ku munsi wa gatandatu umuntu wese azora bengene asengera hamwe n'umuryango wiwe ku munsi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Twongere duhure. Indwi ya mbere tuzobana nijenzo yayobora mu ijambo ry'Imana mu masengesho. Indwi ya kabiri dufise abatumire badasanzwe. Imana ishimwe cyane niwo bazofata indwi ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Ni n'umurongozi wa BCC Africa bari kumwe n'umudamu wiwe bazoba baje mu rubanza bongera baza no muri graduation. Rero niwo bazofata deuxième semaine. Imana ishimwe cyane. Mu bisengera Imana ibashoboza. Haleluya. Nanje ndiko ndabisengera Imana izonshoboza. Hamirindi tangazo rigira gatatu abakenyezi ba hano murazi ko mufise programme dimanche juste après culte. Rero umuntu wese ashobora kuba atari muri groupe ya WhatsApp, umuntu wese atari kara kuko ndazi ko na audio baraza kubicisha mwiri tangazo baryumviremwo. Imana ishimwe cyane. Mama Je arahari na Madame Nadine arahari. Ugenda ubajije cyangwa ukoze ibisabwa. Imana ishimwe cyane. Hama abanyeshuri ba BCC murakoze gukora ibisabwa byose ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire cyane. Ijambo ry'umutwe tugiye gusangira riravuga ni ijambo rivuga push. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'umutwe tugiye gusangira ni umwanya muto kugira dusenge ni push prayer until something happen. Imana ishimwe cyane. Gusenga kugeza hakoretse ikintu. Niryo jambo nahawe kubgawe, niryo jambo nahawe kubw'umuryango wawe,
niryo jambo nahawe kubw'amashure yawe, niryo jambo nahawe kubw'akazi kawe, niryo jambo nahawe kubwa business yawe, niryo jambo nahawe kubw'urugo rwawe n'abawe bose, niryo jambo nahawe kubw'iri shengero. Push gusenga kugeza hakoretse ikintu. Imana ishimwe cyane. Mu bisanzwe amasengesho n'ububasha, amasengesho n'ubushobozi bwamye buhindura ibintu, bwamye bukora ibintu muri kahise. Tubiravye mu ijambo ry'Imana, tukaraba muri kahise k'ishengero rya Kristo, mu buzima bw'abizera, amasengesho n'ubushobozi, ni power, ni force, ni puissance, ikora ihindura ibintu n'ibigaragara nk'ibidashoboka, ivyo no kwita mu Gifaransa biri compliqué, nivyo atacizere na kimwe kigisigaye. Ivyo wamaze kubamwo harimo wamaze kuba désespéré. Ngire mbabwire abantu b'Imana, mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'ishengero, mu buzima bw'igihugu, hari igihe haba ibintu biba compliqué, ugasanga meme nta n'icizere na kimwe kigaragara yuko hogira ibihinduka cyangwa ibikoreka. Ariko usomye mu ijambo ry'Imana, ukaraba muri kahise k'ishengero, kuko karanditswe, karahari, n'ibimenyetso birahari, n'intahe zirahari, mu buzima bw'abantu b'Imana bizeye Imana, amasengesho yamye ari puissance, amasengesho yamye ari ubushobozi bukora bugahindura ivyo bintu. Amasengesho ni kigwanishwa ruhonyanganda mu bwami bwa Satani. Ntabwo gihonya gusa ibigwanya abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana muri kazoza, ahubwo ni kigwanishwa kigira na efe, kigira n'ingaruka mu gihe uwasenze aba atakiriho kandi atigeze akenyuka. Uko nuko amasengesho akora. Ibigwanishwa ruhonyanganda niyo mpamvu mu isi babituza amabomba atomiki, aho byagiye bica mu isi yose nzima. Intambara yarahetse, mugabe ingaruka mbi z'ivyo bigwanishwa zabandanije zishishikara gushika no munsi. Ugasanga havutse abana bafise malformation, abana bafise ubumuga, ugasanga hari ibintu byinshi kubera efe y'ivyo bigwanishwa ruhonyanganda. Niyo mpamvu bigwanishwa ruhonyanganda nyine vya Satani. Amasengesho nayo ni kigwanishwa ruhonyanganda mu bwami bwa Satani. Ntabwo gitikiza, nta nubwo gisambura ibikorwa by'umugwanizi muri kubu gusa. Amasengesho agira efe ishishikara mu gihe n'uwasenze yibagiye ivyo yasengeye, mu gihe n'uwasenze yamaze kwiyakira, mu gihe n'uwasenze yamaze kubivamo cyangwa atakiriho, apana yuko yakenyutse yanashaje, ugasanga byarakoze muri kubu ayo ubwo bushobozi bw'amasengesho bukabandanya butikiza igikorwa cy'umugwanizi n'ivyo umwasi yubatse imyaka n'imyaka. Bantu b'Imana, amasengesho ni makuru. Haleluya, amen. Amasengesho ni makuru. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Dusome mu gitabo cha Yakobo igice cha 5 umurongo, bazi baramfasha kunshira hariya, Bibiliya ndashaka kuyisomera ntaco, bazi baramfasha hari. Okay, igitabo cha Yakobo igice cha 5 umurongo wa 17.
Eliya yari umuntu ameze nkatwe, Imana ishimwe cyane, haleluya. Asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeze imirima yayo, Imana ishimwe cyane. Bibiliya avuga ngo Eliya umuvugishwa w'Imana yari umuntu nkatwe, bisigura ngo yari umunyantege nke nkanje nawe. Eliya yari umugabo yavyawe n'umugore nkanje nawe. Eliya yari umuntu ashikirwa n'ibibazo bitandukanye nkanje nawe. Murazi ko yigeze gushikirwa n'ingorane umunsi umwe, agira depression, agira ihahamuka, arabwira Imana ati Imana nunyice. Bisigura ngo Eliya yari umuntu nkanje nawe. Mugabo Eliya yari umuntu yizera amasengesho, haleluya. Umunsi umwe ngo arasenga yinginga ngo imvura ntigwe. Impamvu yasenze yinginga ngo imvura ntigwe nuko ubwoko bw'Imana bwose bwari bwaramogoroye, bwari bwarakurikiye Bayali, bareka Imana. Imana iravuga ati kuko baretse Imana bikwegeye umuvumo, genda watura ijambo, genda uvuge, imyaka 3 n'igice izohera atamvurirwa. Muri ubwo bugaragwa bazomenya ko ndi Imana. Kuko Bayali Abisirayeli bari bazi ko Bayali ari Imana y'ibihe, ari Imana itanga imvura, ari Imana itanga izuba, ari Imana y'umuriro. Bari bazi ko Bayali ari ubushobozi, ariko Imana itingire mbereke ko ari jewe Imana y'ubushobozi. Hari igihe Imana yemera ibintu mu gihugu, hari igihe Imana yemera ibintu mw'ishengero, Imana ikemera ibintu mu miryango, Imana ikemera ibintu mu buzima bw'umuntu kugira ngo igaragare ko ari nyabushobozi ubwayo yonyine, atakindi igambirije, kugira ngo igaragare ko ari yonyine inyabushobozi. Ivyo turiko turabona mu gihugu nukuri bantu b'Imana, abarundi tukwiye kumenya ko Imana ari Imana. N'ivy'isi yose iriko iraca mu bihe bigoye, ariko ntabwo turi igihugu cyategerezwa kubura amazi, kandi munsi y'isi hose hari amazi. Amazi yona atumira, ubundi ni Imana imentenya amazi. Burya twanavyuka tugasanga amazi yashikiriye na parafo y'amazu, kuko ahantu hose hari amazi. Ariko mu gihugu cuzuye amazi, ikuzimu, Tanganyika, itagira n'amagazi, itagira Tanganyika nziza, mu gihugu cuzuye amazi ku misozi, niho amazi abuze. Ninde yatumye amazi abura? Nta muntu. Ngiyi itiyo iracitse, bariko barayikora. Hariya naho handi iracitse, bariko barayikora. Mvuze amazi, hariho n'ibindi. Mvuze iwacu mu Burundi, nkuko nawe wavuga ati mbega vy'ukuri biko biraba mu buzima bwanje, hamwe na diplome yanje, hamwe n'ubwenge bwanje. Burya jewe narimwe kuba ndiko ndamererwa nabi kubw'ibi bintu. Ubisangwa jewe si jewe narimwe kumererwa nabi, kuko hari ibintu byinshi byatuma ibibazo bidahari mu muryango, hari ibintu byinshi byatuma ibintu bidahari mu rugo, hari ibintu byinshi byatuma ibibazo bidahari. Ariko hari igihe Imana yemera ibintu kugira igaragare nk'inyabushobozi. Ariko inkuru nziza niyi, unyemere ndabikubwira, nubwo wowe urembye, nubwo wowe umerewe nabi, ntabwo Satani yigera atwara igikombe. Filme misi yose ya mihera, Yesu wanesheje ari wanesha, n'abamwegamiye tutsinda hamwe nawe. Nuko vyama bihera, nuko bimeze. Imana ishimwe cyane. Ivyo ucamwo vyose, wamenye neza ko filme ihera kwa kundi nyene. Umuhizi ni watsinda, n'abegamiye umugabo akomerewe Yesu Kristo niyo watsinda. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko Eliya yongera gusenga kandi ngo imvura igwe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bantu b'Imana, ndashaka ndakubwire kino kintu ucumve. Umunsi nacumva amaso yanje yarugurutse.
umunsi Eliya yatura ijambo ngo imvura ntizogwe imyaka 3 n'igice, byaciye bikoreka. Byaciye bikoreka ako kanya. Kandi Imana yari yasezeranye yuko inyuma y'imyaka 3 n'igice imvura izosubira kugwa. Bisigura ngo hari isezerano ry'Imana yuko inyuma y'imyaka 3 n'igice imvura izosubira kugwa. Ariko inyuma y'imyaka 3 n'igice imvura ntiyaguye. Umunsi numva ya majambo nasuye kongerwa inkome zo gusenga. Vyumvikana neza, imvura ndiki, imvura ni kimenyetso c'umugisha. Turi kumwe? Vyumvikana neza yuko umuntu ashobora kwatura amajambo y'ubupfapfa, umuntu ashobora kwatura amajambo bivanye n'igihe kanaka, mu yandi majambo umuvumo uranyaruka. Turi kumwe? Umuvumo uranyaruka gushigwa mu, sinzi ko abantu muri abo n'Imana iberetse ibintu mu buryo butandukanye ivyerekana, kuko Imana yereka ibintu mu buryo butandukanye. Ivyerekana mu ijambo, ivyerekana mu nzozi, mu marevelation, mu ma vision ouverte. Imana irerekana ibintu. Sinzi ko muri abo n'Imana itanze imburi, utabaye maso ngo isengera ako kanya nyene yihuta kuza. Ibi birihuta. Kubera iki? Kuko umwami w'iyi si ni Satani, kandi ntarabohwa ngo ategwe mu muriro. Kandi biravuga ngo bo tunigana asaba inyama n'amaraso, tunigana n'imwe mu mbi z'ahantu ho mu kirere n'abaganza b'ahantu ho hejuru. Ni nk'uko wowe uri munsi, uri mu kazi ahantu kanaka ufise abashefu n'abadirecteur n'abandi bose. Ni nk'uko wowe uri mu gihugu kanaka nk'aba Daniel n'abandi, ariko hafise abaganza. Nubwo wowe ufise ijambo, ariko abakuganza bagira autorité. Turi kumwe? Vyumvikana neza yuko ikibi kirihuta kumera, kuko ntiturashika muri Yerusalemu nshasha. Haleluya. Ikibi kirihuta kumera, ikibi kirihuta gushika, ikibi kiranyaruka. Kubwo kwimika Bayali, umugisha warakamye mu gihugu cyose. N'umuvugishwa w'Imana biramugeraho, aratinda ava haba, agenda ku kakezi kitwa Kedari, agenda agaburirwa n'ibikona, akarya inyama zizanwa n'ibikona n'umukati uzanwa n'ibikona, akongera akanwa amazi y'akagezi. Uva umugisha urakama ushikira n'umuntu w'Imana. Niyo mpamvu nimukaze mwumvirize bari basharata bitwona abakozi b'Imana bataribo. Ngo turabakozi b'Imana ntitugwara, ngo turabakozi b'Imana bishika ngo dupfishe, ngo dukene, ngo ivyacu vyononekare. Abantu b'Imana, na Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe. Twe ntabwo turabamizisi, turaba abamajisi. None hari umuvugishwa asumba Eliya. Na Yesu ubwiwe gihe ari ku musaraba, abantu babiri baje kumuremesha ni Mose na Eliya. None niwe muvugishwa wo mwisi asumba Eliya. Uwo muntu akubwira ko atawugwara. Nivyo ingwara ntizisi ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Nivyo turagwara, muga nta ndwara ifise ijambo rya nyuma. Nivyo vyashika ukirota uva umunsi umwe wavuye mu kazi, muga ushomeye ntufise ijambo rya nyuma. Vyashika amashuri ukayobegwa, ariko ntabwo ukwebegwa ko amashure ariko gufite ijambo rya nyuma. Vyashika urugo rukakugora, ariko ntabwo ikibazo c'urugo rwawe gifite ijambo rya nyuma. Vyashika tukibwa, vyashika tugahomba, vyashika ibintu byacu bigapfa bikononekana, ariko ivyo nifite ijambo rya nyuma. Ko riko idafite ijambo rya nyuma, nuko ijambo rya nyuma rifise uwanesheje. Yavuze ngo vyose birarangiye. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo kuko yageragejwe mu buryo bwose azotabara abageragezwa nkawe. Rero kuko Yesu yageragejwe mu buryo bwose azodutabara natwe bwe tugeragezwa. Rero mu byo ncamwa no mu byo ucamwa, ijambo rya nyuma rifite uwanesheje.
ariko turabicamo. Eliya le plus grand prophète yarahuye n'inzara kabisa. Nawe ntuzuga ngo kwereka ngo ndakorera Imana ndatangira Imana ngo ariko gusanga ngo umutego wanje wama wapfuye ngusanga umwana wanje nirirwa mu bitaro ngo ngusanga ngo abatuvukana cyangwa umugabo wanje cyangwa umugore wanje ngo agire bantu b'Imana humura na Yesu yarabaye trahi na Yuda na Petero umukunzi wiwe yaramwihakanye. Witekanire neza ibihe abantu ibintu birashobora guhinduka ariko ijambo rifite uwanesheje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. A proclamé 3 ans et demi yuko imvura itazogwa. Inyuma y'imyaka 3 n'igice. Erega imvura ntiyaciza. Kandi isezerano ry'Imana rihari. Haleluya. Murashaka kwibaza. Niyo gati Imana ibintu yambwiye. Dieu de l'impossible. Bana Dieu de l'impossible. Parcere deza. Wapi? Ni 50 personnes gusa 30 personnes. 50 personnes wamaze kuri. Nguma ndababwira tubishira habona ngo turindire gato abantu ntibabone ko ari make. Oya. Umunsi ndabishira habona. Haleluya. Imana ishimwe cyane umunsi ndabishira habona. Amen. Edesi wewe numubitsi wa wundi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Deza 50 personnes akari wa promet. Mugari ubwizigirwa bw'Imana. Ubwo bari 50 personnes ntituracererwa ukwezi na kumwe. Buri kwezi twama twishura. Haleluya. Amen. Nawe ngire nkubwira ivyucamwo rawo ubwizigirwa bw'Imana. Haleluya. Rawo ubwizigirwa bw'Imana rega ninyizigirwa ukomeze kose ninyi. Rero Imana yashobora kugusezeranira ibintu. Yavuze ngo inyuma y'imyaka 3 n'igice ngimvura izogwa. Bisigura ngo umugisha uzogaruka. Ni wagarutse. Imana yambwiye ko 2024 mariage. Tugeze mu kwezi kwa kangahe? Kwa October. Kandi pasteur yavuze ko asigaye mu afise couple imwe gusa izogira mariage. Izari zipanzwe zose zarimutse. Imana yaravuze canke naribwiye? Yaravuze. Ico kibazo nanje hora ndakigira. Kira nara nanje nandikira umuvyeyi wanje umushani je burya nibaza ko ari gihe mvangirwa. Ni kuko ari Imana imbwira ibintu ariko bigateba. Atoya. Butera igisiri nka kurya umugore agenda kwa mugabo ati ngo hasigaye indwi zibiri uvyare akacerenza ko izindi zibiri. Bisaba ko amuprovoka cyangwa agakubita cesarienne. Bantu b'Imana. Wategerezwa kuvyara mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa kangahe? Kw'icumi. Mugabo umaze haheze indwi zira kugiye ko uteza kuvyara. Abavyeyi baravyumva. None umaze kurenza ho zibiri. Nta bindi bateza gukubita igisento kirababaza. Rero ni kuvyuka mwijoro ugasenga nyene agatiruka gaheba, abandi mugaparika ibitanda, abandi mukagira akajene, abandi izikaranshira mukazinjiramo neza. Hariho ibintu bitegerezwa kuvuka habaye cesarienne. Iyumvire Imana yavuze ngo twazaye imivurirago ntiyaguye. Yari yabeshe ntiyabeshe. Navyo bindi vyawe rero ntiyabeshe. Ivyo yatubwiye vyose mu gihugu cacu ntiyabeshe. Ivyo yatubwiye ku ishengero ntiyabeshe. Ivyo yakubwiye ku buzima bwawe ntigeze ibeshe. Hakenewe push gusenga kugeza hakoretse ikintu. Haleluya. Amen. Gusenga kugeza hakoretse ikintu. Mwavyumvise? Ibibi birihuta. Ariko kugira ngo ijuru rifunguke umunsi numva amajambo we nuguruye amaso. Kugira umugishuzi. Haleluya. Birasaba amasengesho afungura. Amasengesho afungura. 1 Roi 18 42 45 chaturangirizaho chadusenga. 1 Roi 18 42 45 igitabo ca mbere c'abami 18 42 kugeza kuri 45. Wa mugabo nyene yavugishwa ngo inyuma y'imyaka 3 n'igice imvura izogwa. Ari gushora niyo mpamvu abantu b'Imana sinzi ko hari abantu ubu satani yinjiye maji yinjije mu bintu ntazi ivyari byo. Kera maji twaratuje amashuri baratugendera ngo amaji abademone uko badutera. Kazana amashuri abamajisiye baraza n'amamariage ngo abamajisiye barayizamwo. Je mariage y'abavyeyi banje umuntu yaremesheje ubukwe bwabo n'umumaji. Umajisiye habaye maji.
bararambye bararambye umajisiye niwe yaje kubakorera ibintu byose agere hama rero ingongo tuzozubaka tugize pushe abantu b'Imana. Haleluya, amen. Tuzozubaka tugize pushe. Nimbi wanyu hari pasiteri ngasha hama sogokuru wawe akaba yari pasiteri canke yari umudiyakoni hama twe natwe yamutureka dukubita iminsi indwi kugira abacu bubake. Turi kumwe? Hari umuntu yanyumvise? Muravyumva? Nuko bimeze. Nimba sonanye kugira bubake haje umupfumu. Muracaramba. N'abana babwira uzobona ihema ya mariage. Push. Kugira habe ihema ya mariage ni push. Nimba wavutse umupfumu abanje ku intervene. Kugira uzovyare. Umwana wazovyare. Kandi simvuze we mvuze nyoko kuruza wawe. Kuko umuvumo ukurikira 4e génération na 5e génération. Bisigura abantu b'Imana dukwiye gufyina. Kuko ibi biranyaruka ariko ivyiza umugisha gira ufunguke birasaba push. None si Eliya yasenze. Eliya niwe yatuye avuga ngo imyaka 3 nta mvura biranyaruka ariko ugira imvura igaruka umugisha igaruka. Ravye yakoze. Nuko haba araduga aja gufungura ariko Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli. Ndabinginze duga umusozi muremure. Haleluya. Duga umusozi muremure. Ntari ibintu hari abantu bamukereye gutora ibintu gisize gituma ubuzima bwa misi yose nituyora ibintu. Burya abantu bose bashika ku bintu bikomeye niho bitora mu nzira. Abacukuzi b'ubutare nibigire basanga ubutare mwibarabara. Abacukuzi b'ubutare niho busanga mwibarabara. Na hantu basiga ubuzima. Abanyeshuri ntibazobehende ngo hari abanyeshuri ngo batiga. Yo je bamamvuga ngo ndi umunyeshuri atiga. Navyuka saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro ibarabara ryose nagenda niga hamashitse nka deranje. Nta munyeshuri n'umwe uzobona amenya mu ishuri atabikoreye. Nta mukozi n'umwe mu kazi carrière professionnelle aronka cotation nziza atabikoreye. Nta mucuruza n'umwe ngaho barahari. Oje nta sayine ntagira chef ntagira patron wiwe ntagira PDG. Mugabo umuntu agataha sayine z'ijoro yikoresha. Nta muntu n'umwe barugetse pastor uzoruhuka ryari tworuka gute? Ntushobora kuba umwungere gusinzira amasaha akwiriye uteza kurondera akanya kawe ko mugabo ni uko bimeze. Ntushobora kuba umama mwiza ntushobora kuba umugabo mwiza utabikoreye. Niyo mpamvu bamwe hamwe natwe twavyutse 6 bamwe ngira abandi kunuku abandi nuku. Abantu bose mwifuza gutora ibintu mwibarabara. Suko bimeze. Ivyo bintu ni ibintu by'abanebwe ntibibaho. Nta kintu cy'umuntu atora mwibarabara. Nico wiba agenda mwijoro. Abantu b'Imana. Haleluya. Ahaba duga umusozi ahaba agenda gufungura Eliya nawe aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli. Kweri ke yari le plus grand prophète atagiye muri gusengera muri plaine. Je suis le plus grand prophète. Nano nsengera muri plaine Imana iranyumva. Kweri ke baje kuduga umusozi muremure. Yarazi neza ko ateza kuja muri connection. Ategerezwa kwiconnecta n'Imana ibikurura. Rero mvuze amasengesho bisigura ngo ugende uduga umusozi ngo urondere umusozi wa Kilimanjaro mutangura mufata amatike ngo mugende muri Kilimanjaro abandi mugende mu Buganda. Oya wewe rondera ahantu hose wiconnecta. Urashobora kuza ngaha mu rusengero harambona bamwe baza ngaha mu rusengero akicara ngaha kuri podium akaryama akiconnecta. Hana abandi baryama handi bakara wowe urondera ahantu wumva uri connected tu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yakobo yiconnecta aryamye kuyibarabara aryamye kuyibuye. Wowe rondera gusa ahantu hatagusa amazi ube muri connection. Ariko udugo umusozi ugira umusozi sigura sacrifice. Abantu mukunda bagira sport muri ko muravyumva ariko nka jewe sport ingora ama escalier ngora umusozi muremure na wumvise. Haleluya. Umusozi muremure kuko yahabaye kuduga misisha nimvira gituma iyo nzitagira ascenseur. Umuntu wasamamagara ahantu hari umusozi nama nimvira igituma tutagiye muri plaine no genda ahantu hose ariko umusozi urangora.
rero ngire mbabwire hajya hakuvuna ajye masengesha kuvuna bari ukora mugabo utibaze yuko kuvunika kwawe ariko gukanga Imana gira sacrifice yose ituma winjira muri connection kora icyo Imana ikubwiye. Haleluya. Urabona Imana yamusezerani mugabo aduza umusozi umupfuna arasenga arunama ashika hasi acurika umutwe maguru bisigura ngo yagize amasengesho nk'ayo mugore ariko aravyara. Simbisubiramwo yaza ko ari umugabo ari kubikora arunama acurika umutwe hasi hagati y'amaguru ikarashishi neza fitness neza tubandanye dusenga abarira umuntu bati duga witegereze ku kiyaga araduga aritegereze bisigura ngo Imana ntiyari kiravuga. Oro mwebwe hari abantu baca gusenga mutagifise connection zanyu n'Imana yanyu mwamo musenga mukeneye aho abantu bavuga ngo yiro prigra prophet yamari connect nubwo yaduze umusozi muremure Imana ntiyari kiravuga. Ushima ko Imana itari kiravuga yega niyo mpamvu yatumye umuntu ngo genda undabire ko imvura yaje bisigura ngo nimba Imana itavuze ninamubwire reka genzure reka nsubire ntere urusenga nsaba akazi reka nsubire na applying ishuri reka nsubire ngerageze runo rugo rwanje reka nsubire ngerageze bana banje reka nsubire ngerageze reka nsubire ngerageze niki reka nsubire ngerageze nkore bisigura ngo Imana iramubwira ngo akaguma araba genda undabire akaca amubwira ati nta kintu mbonye bisigura ngo iyo muca intege vyari. Haleluya. Iyo muca intege vyari nta kintu mbonye. Hewe si urugerageze hewe urabingene wodandaza basi n'amazi wapi ntaco naronse si urugerageze wige wapi nta naronse amanota si urugerageze ntaco nabonye nta kintu mbonye bisigura aramura ati si urugende irigira kabiri nta kintu mbonye irigira gatatu nta kintu mbonye mugaguma he kumu muga mwese mwarubutse imisozi yanyu tugeze mu kwezi kw'icumi byateye biba bindururutse mwese mwaramanutse sinzi rero iyo mwamanutse muca je musanzwe aha niho bingora nanje rega hari igihe mbashaka kumanuka hari abantu benshi bazi ko jewe gusenga ngira ari kurya umukati ko niwe nkunda kandi ndiko ndagabanya. Hari abantu benshi bazi ko gusenga ari nko kurya amafiriti kareka abantu b'Imana nta numwe adakunda kuryama nta numwe adakunda kurya yabirose nta numwe adakunda koroherwa uyu mubiri wacu misose dusaba ko mugabe igituma nsenga none umundi ngirene none ni mu propose none maze kubona ibintu byabaye bibi urampropose iki Imana yanyeretse ibintu mwijoro tufate nk'uno munsi none urampropose ibintu iki murampropose iki rero mumanutse umusozi mumanutse muca urabivuye ngo Mana ndabihevye gusenga okay urabihevye ufise indi solution ugiye kwa shetani uriya icamuze ni kwiba kwica no fumugumayo urushe mugumayo urushe turi kumwe igumere urushe uguti Mana ndarushe ndanananiwe yo byanashitse ndidodomba uno munsi Imana yanyeretse ndiko burya Imana ikuvugisha muri miwumva sivyo. Haleluya. Imana yanyeretse ndiko ndakora ikibazo c'ibidukikuje etude d'imiri nikubitiye nananiwe ngo ca ndababara ngo nuko utagiteguye neza ashabukiye mu gatondo ivyo nakoze vyose vyari ibintu byose sheke muga mu gatondo naciye senga Imana ndakwinginze upfumu nderibera ni kuko nubundi urazi yuko n'umunyeshure bimugora wa muderibere rero amashuri amwe arangora tuderibere nabaza gusenga no munsi nabwiye namasenga mushoboza gusenga mubwire Imana duhe kumenya amashuri hamaye tunaniri tuderibere kuko nakare niduha gutsinda etude d'imene vyari bidukikuje yari amazi nzi ko nza kudaha ahantu ntegereza gukora ibintu biranka naruye kuyatora kuri semiseka hama n'ibindi byinshi yari umudugo uciye wanga ariko byose byagenze neza amazi nayaronse n'umudugo byagenze neza Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'ibindi byinshi byace bigenda neza ariko hagati agushika saa sita cyose etude d'imene yari yananiye
no mu rugo yari yananiye amasaniteri ibintu byose atamukoze ufise muca muvyumva kandi ufise abantu bagufasha. Haleluya, amen. N'ibindi byinshi nari buvuge, amen, nkuko nawe hari ibindi utari bu, amen. Bantu b'Imana nitugumeyo tunanirwe ariko turiyo, Imana ishimwe cyane izodushoboza. Urabona ukuntu yaguma tumuntu bisigo ngo yari yananiwe, gendo ndabiri bisigo yari yaru ijya kabiri subira ndabire yari ijya gatatu subira ndabire yari ijya kane subira ndabire yari ijya gatanu subira ndabire yari ijya gatandatu subira ndabire yari yarusha igindwi umviriza ashitse ku ncuro indwi tubandaye 44 hanyuma kubugira indwi aravuga ati mbonye agacu gatoya umusozi muremure ucuritse umutwe mu maguru bisigura ngo uri kuragenda muri Kongo gucuruza, uri kugenda n'amaguru ku ishure, uri kutonda akazi mu mvura atagitora atana bisi, uri kuza gusenga imisozi wayiduze wayimaze mugabo resulta bagubwiye ndabonaga agacu gatoya bisigura ngo cette fois ci nitwahombye mugabo twungutse gakeye cette fois ci nitwahombye mugabo no munsi twungutse duke cette fois ci sinananiwe ariko no munsi narose amanota juste la moyenne uno munsi quand même twaronse juste turafisa y'ukwezi k'umunani ya parcelle juste nitukigira reserve juste uravyumva juste iyumvire kuduga umusozi ukaduga impinga y'umusozi kugira uronka agacu gatoya nuronka imvura nyinshi uronke akagisha ngo umugisha ngana niki ngo nagafunsi he yeza ko wari kujugira yo mana timodeso mana urampemukiye hamwe n'inguvu zose nashizemwo umugisha ngana nagafunsi hamwe n'inguvu nashizemwo ubu neza umugisha ni juste kuba mfise ivyonge naho nyene ku mugoroba ntari busangire n'uwundi donc singi mfise juste le minimum vyo mfungura naho nyene singwiza ukwezi umugisha w'agafunsi ariko utanga umugisha w'agafunsi uwarekuye umugisha w'agafunsi ni warekurira n'isegenya y'umugisha. Hari umuntu ariko aranyumva urekura umugisha w'agafunsi ni warekura umugisha. Mfise urubanza rw'umwana w'umuvyeyi wanje uzoba muri December, Imana yanyeretse nteza kugenda kandi kugira noneho umuvyeyi wanje umusha nteza kujayo. Umuntu umwe arambwira ati tunyerutse tugura amatike agishoboka, ndavuga nti amatike tuyagura agishoboka ubu hada ashoboka turafise je ndafise ubu hashoboka ndafise none mushaka ndayagura agishoboka igihe ashoboka ntafise ico nzi gusa ninguruka ico nzi gusa sinzogenda kurutara ariko ico nzi tuzohurirayo mezo du passage mu nyitege tuzohurirayo kuko Imana itanga ibihumbi 100 niyo Imana itanga n'umuriyoni. Hari umuntu anyumva Imana itanga $100 ni itanga $1000. Imana iguha isahani yo mu gatondo ni ishobora kuguha ivyo kurya vy'ukwezi kose. Imana iguha bitatu niyo yanaguha miliyoni 3 nimba agafunsi utakiha. Hari umuntu akaranyumva nimba agafunsi utakiha, nimba wowe udashobora kwiha agafunsi, biravuga ngo ninde yoshobora kubw'inkomezi ziwe kwirusha uko yareha kubw'amaganya yiwe. Nimba inkomezi zawe zidashobora kugutuma uvyuka mu gatondo n'umunsi mu gatondo, nimba atari kuboko kwawe kwatumye uvyuka, nimba babana bawe mu gatondo bana bawe atari inkomezi zawe zatumye uvyuka mu gatondo gusanga ari bazima, rero iba hakuvyuka mu gatondo nizo bahakumara imyaka 100. Imana iguha ibihumbi 50 nishoboye kuguha miliyoni 5. Nimba ibihumbi 5 uzi neza ko ari Imana ibiguha ni miliyoni 5 zabiguha.
kuko ukuboko gutanga bitanu niko ukuboko gutanga zitanu. Rero nta mpamvu mupanika muri October, nibyo nabwiye abantu, nta mpamvu mupanika muri October y'ivya December, kandi muri October ataho muri ubihindure. Amwake haraho tubifise, ari bataho tubifise, reka tubeho muri October. December tuzobimenya. Ico nzi gusa nabonye shikayo, rero uko nzoshika nta kibazo gihari. Hari umuntu anyumva? Rero ntushobora gupanika n'ivya December kandi no muri October atari wo wibeshejeho. Eliya yapfuye kumva agafunsi, ntiyavuze ngo yo mbega agafunsi amefure yanje avuyemwe agafunsi epo ndaguhevye, ariko yaciye declare ati gero babwire n'ingoga bagende. Agafunsi ni sinye y'isegenya ry'umugisha, ariko wasigira ku musozi apushinga kugira isegenya rizi. Uravyumva? Iyi nindire sigira kabiri, nimukikontante n'agafunsi. Hari abantu uzubona ngo ngo Imana ishimwe ngo yana ngo just genda mu millionaire. Oya basha, ibibazo dufise n'ivya milliardaire, dufise credit ya milliardaire. Ubu rero ibibazo sivyo ntukwiye gusigara utakivugisha abantu kwera umuriyoni, kuko umuriyoni bigikunda. Turi kumwe? Kuko raba minervare, urabe igitunguru ca sumu, muravyo bitunguru vya sumu, murabe ibiharage, murabe ibirayi. Rero ibihumbi 300 nibikagutera amanyama, ibihumbi 700 hamwe ngo sikempembwa akazi ka 300 700, ugasanga wate ntugisenga, amanyama arakwishe kandi uri kudiringa n'ibibazo by'imuri yaridi. Rero agafunsi nikakagutuma uhaga, kuko we ntiwahamagare guhagishwa agafunsi, wahamagare kugaburira benshi. Ntakagira umuntu aduza ibitugu kubw'agafunsi. Amen. Guma ku musozi. Hari abantu bavuye ku musozi kubw'agafunsi. Ngo sigaye ntwara ratisi we ubu deja ratisi ikeneye igitoro, igakenera. Guma ku musozi sha, ratisi ntigutera ingorane. Navyo. Haleluya. Nika gutuma ureka canke vangwara. Guma ku musozi, vangwara barayantretena. Guma ku musozi. Turi kumwe? Nano secret y'inzu, guma ku musozi. Kuhiriha n'ikindi. Muravyumva? Ngo dusigaye turi wacu muri abondete wara. Tugume ku musozi basha, tugume ku musozi. Kumentena imigisha n'ikindi. Udufunsi rero tukatuza ibitugu. Ngo bure naravyaye. Murabaza bavyaye basha. Murabaza bavyaye. Guma ku musozi sha, guma ku musozi. Haleluya. Agafunsi yarakabonye avuga ngo isegenyira guye, mbwa waguma kumu